Diaspora aba mu gihugu ca Canada mu gisagara ca Toronto avuka mu ntara ya Rutana muri birongozi afatanije na Alphonse Nahimana ari wenyine icyumviro barazanye umugambi wo kurima no korora mu ntara bavukamo. Ico basaba abarundi babanze nuko boshira ingufu mu iterambere ry'igihugu no mu ntara bavukamo ndetse no ku mitumba yabo. Ko Deogratias Shimirimana arongoye NCDP Shimirimana abitubwira ngo uyu mugambi waje hageze abene igihugu bose bishimiye umugambi kuko bagiye gusubira kuronka mwavu bihinguriye uwo bita nyabarega mu kirimi cy'ikinyamazuru compost no gusubira kuronka igitoki. Muri iyi video arabitubwira. Cyatumye tuza mu Burundi gukora uwo mugambi w'uburimi n'ubworozi. Ubwa mbere na mbere novuga yuko twaje nk'abantu b'abarundi baje gufasha mu migambi y'iterambere y'igihugu. Yego urumva leta yaratwigishije iraturamura turaja mu mahanga natwe rero turavuga tuti intererano yacu yobiye. Niko rero twabigiye inama n'abandi ba diaspora mpereye kuri Alphonse Nahimana, Monsieur Alphonse Nahimana yatanguje irishira mu NCDP. Turaja hamwe kandi abantu b'abarundi bari mu ntara zitandukanye no bihugu bitandukanye ariko duhuriza ku cyumviro kimwe cyuko twoza kuzana intererano yacu mu burimi n'ubworozi tugafasha igihugu, tugafasha bene wacu, abavyeyi bacu, abavukanyi bacu. Yego natwe twazanye umuganda nk'aba diaspora b'abarundi baba hanze. Uwo mugambi abene igihugu bo mu Rutana barawakiriye neza cyane kubera nta muntu batifuza ko iterambere rimushwaramo. Kuko nk'Abanya Rutana bararonse inyigisho zamaze iminsi 4 babigisha ubuhinga bushasha bwo gutera igiterwa c'igitoki. Kuko none igiterwa c'igitoki cari ku mushiro ndakagirire uro baronse ubumenyi bushasha bw'ingene bashobora gutera ico giterwa c'igitoki bakoresheje wanashaka umwavu bio. Yego bakoresha ibikoresho kama vyabo. Yego hanyuma rero izo nyigisho barazironse zirabagirira akamaro. Urumva nk'umunyarutana na cane cane bari ku musozi wa Birongozi ari NCDP Nshimirimana Birongozi n'abantu no mu micungararo yaho barabihurumbiye kandi wanashaka muri bo baciye baronka n'ubuzi. Urumva bararonka ubuzi barakora abana abatashoye kuronka akazi twara ba certificate bashaka gusabisha ubuza handi. Kandi uretse n'ivyo izo nyigisho bahawe mu matongo yabo barabikoresha bawe izo compost nyabarega zo hejuru bakongera ico giterwa c'igitoki bakagitera ku buryo bwa kijambere bigashobora gutanga umwimbu urengeje bahora baronka. Undi batwumva badukuri bariko barakurikirana ikiganiro akamuno batera nuko bozana imigambi yabo bakayizana nga muri iki gihugu cy'u Burundi hanyuma tugafasha ubutegetsi buriko buratunganya imigambi itandukanye natwe tukabafasha nk'abarundi baba hanze tukabafasha mu kunganira leta mu bikorwa bimwe bimwe kuko leta ntiyoshobora byose. Hame ikindi naco nuko hajya ahantu wataye uruzogi haguma ari wanya. Yego nifuza yuko iryo terambere kuko turavye mu bindi bihugu aba diaspora b'ibindi bihugu barateza imbere ibihugu byabo none kuko turabarundi natwe tutobikora ngayo wacu. Natwe igihugu gitezwe imbere n'abakibamo canke n'abarundi igihugu cibarutse. Rero nifuza yuko akakamu kushikira abarundi bose yo bari bakazana imigambi itandukanye n'igihugu kizotera imbere kikaronka n'amafaranga y'agaciro. Hanyuma haba mu burimi haba mu bworozi haba mu bwubatsi haba mu bindi bitandukanye mu kubaka amashuri mu kubaka ibitaro no kuri uzora umuganda mwiza kandi ushimishije kandi niteka natwe tuzatwiteye nk'aba diaspora. Ibi byatsi nyene bibisi mukari mu byo tudashiramo nk'ishinge tuzikoresha ugwiri ntirukora kubera bibora bitetse. Twifashisha ibitumbutubu by'ibitoki byo mubona ngaha twifashisha n'ibindi byatsi by'ibimera ngaha turondera n'uduti tubana n'ibiterwa tujya duti tubana n'imirima turavuga nka kariyandra twamukobwa ndagowe
n'uduti tw'amavoka. Rero mu gukoranya barega tumaze kwegeranya ivyo vyose ca dutangura hasi tukorosha ivu, hama tugaca tuvomera na ya mazi twavanze na bimwe byose ndabari tugaca turenza ko umunyota hejuru. Kuvuga uwo munyota dushirako ni kugira ugabanye umururazi w'isi, kubera isi ibirimo umururazi. Uwo munyota rero ugabanya ibyo umururazi burimo. Ca turenza ko turya duti tubana n'imirima n'ibiterwa twamukobwa ndagowe, tw'amavoka, twa kariyandra, tugashirako hejuru kugira tuzodufashe kurondera burya bukoko uzoza kubungisha burya mwavu kugira ushobore kubora uvangana. Ca turenzako ivyatsi bibisi. Tugiye gushirako ivyatsi bibisi ca tuvomeza na ya mazi twari dufise, hama tugaca dushirako ivyatsi vyumye. Amazi y'imitiye twavanze na bimwe vyose, amaganga bishobotse n'amaganga y'umuntu n'umukoyi w'umuntu arakora. Tugaca rero turenzako ivyatsi vyumye navyo tukabivomeza na ya mazi, ca tuzana amase y'ibitungwa. Aya mase y'ibitungwa azodufasha kugira aboreshe bijya bindi ubushuhe bube bwinshi. Duhejeje ca tuvomera na ya mazi tugaca turenzako akavu gakeya. akamo twotera abandi ba diaspora bari hanze nuko boza baribuka ibihugu byabareze, ibihugu byabibarutse, bakibuka yuko no mu Burundi hariho bene wabo basizeho, bakaza baraza guterera na cyane cyane mu bijyanye n'umugambi w'iterambere. Mu Rutana byinshi cyane, ariko nuko harimo nk'abubura baragiye tutabamenya. N'uyu novuga yuko namumenye ko kubera agize iki cyiyumviro cyo gufasha mu iterambere ry'igihugu. Rero twoca dutera abandi ba diaspora boba bari hanze y'igihugu nuko bo kwijukira kwibuka bene wabo basigaye mu gihugu c'amavukiro, na cyane cyane mu kubafasha mu migambi y'iterambere.